nziza ko ari kuriwe kwitoza ubwira gatatu ku giti c'umukuru w'igihugu biri mu nyigisho musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega yahaye abanyagihugu hamwe n'urwaruka rwa paruwasi Murayi muri komine Giheta intara ya Gitega hakaba hari mu mpera z'umwaka waraye urangiye. Dukurikire musenyeri Simoni Ntamwana. Ko mutware yahora twara ashobora guheza ikiringo ciwe birumvikana twamutora imyaka 5 iyo myaka 5 iraheze handitswe yuko ashobora gutwara iyindi myaka 5 niyo abatubwiye vyiza egome turashobora kumwongera imyaka 5 mugabo mu mategeko aje ubugira gatatu akavuga ati egome jewe n'ubundi ndacashaka gutwara naho yewe yatwaye neza twebwe ntidushobora kumutora kuko atarekuriwe kwitoza murumva rero rwaruka rwacu bavyeyi mbona mwarunerekeje ko nabo bitoza ntibafise uburenganzira bwo kwitoza ku nguvu cyane bakitoza kuko batuguze kuko baduhaye impera kuko batwemereye ibintu bijanye biriya ntibafise ubwo burenganzira erega uko niko kwatugira abaja none nta muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we nta n'umwe. Ngarutse kuri inkuka y'imisa yasomwe na musenyeri Simoni Ntamwana ahari mu mwaka w'2015 sindabigaruka ko ivyo yariko aravuga murabizi yariko aravuga ku kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Voilà. Aha rero aravuga ati uko niko kwakutugira abaja twoba tubaye abaja. Voilà. Ico gihe yavuga aya majambo hari mu mwaka w'2015. Ubu tugeze mu mwaka w'2025. Haciye imyaka ingahe? Haciye imyaka 10. Uno munsi rero twavuze yuko turiko turiraba mu cirore niyo twabona canke twatahura yuko tugeze ahantu habi canke mu bintu bibi kumbure vyofasha mu gutora inyishu y'ibibazo biduhanamiye. Ubu rero abarundi bo kwibaza bati none ubwo buja yaravuze ko haciye haba gukoresha inguvu ikiringo ca gatatu yariko ariyamiriza Petero Nkurunziza gaca citorezamwo. Mbega abarundi koko kuva ico gihe boba barabaye abaja gushika ubu barabaja canke ubu baridegemvya vyopfuma biza mu nyuma? Iki kibazo kiragoye gutorera inyishu, ariko uno munsi twabazaniye ibimenyetso bitabesha vyerekana yuko igihugu kiri mu buja. Ibimenyetso ndwi vyerekana yuko abanyagihugu bari mu buja. Navuze nti nibisanzwe gose wowe ushobora kubona ahubwo igihugu kiri mu mwidegemvyo, abarundi bari mu mwidegemvyo, canke uwundi nawe akabona yuko ahubwo igihugu kiza kiri mu buja nkuko musenyeri yarabivuze. Reka turabire hamwe rero ivyo bimenyetso ndwi vyerekana yuko igihugu kiri mu buja. Aho muza kubona nihenze canke mvuze ibitari vyo muze kumvura. Ikimenyetso ca mbere cerekana yuko igihugu kiri mu buja, nta mwidegemvyo wo kuvuga ikiri ku mutima. Abantu baratinya kuvuga ukuri, mbere naho baba bari mu ngo zabo baratinya. Uri umumenyesha makuru uhirahiye ukavuga urapfungwa canke ukicwa. Benshi rero bashima guca bahora hako bavuga bakagirirwa nabi. Mu gihe cose kuvuga ukuri bihinduka icaha, igihugu kiba kiri ku minyororo, igihugu
kiba kiri mu buja. Ikimenyetso ca kabiri, umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe ufise ubutegetsi bwose ukontorora vyose. Uwo mugambwe uri ku butegetsi niwo utsinda amatora ukoresheje iterabwoba canke fraude. Inama nshingamateka ihinduka igikanganyoni. Abashingamateka babona bagenda bambaye neza, bagendera mu miduga myiza, ariko ata jambo bafise. Ivyiyumviro bitandukanye vy'iyindi migambwe nta gaciro bihabwa. Mbere uhirahiye ukavuga ibitandukanye n'ivyiyumviro vy'umugambi uri ku butegetsi, uca wirukanwa, ugatotezwa canke ukicwa. Mu gihe cose umugambi uri ku butegetsi wiharije vyose atawuvuguruza, igihugu kiba kiri mu buja. Ikimenyetso kigira gatatu cerekana yuko igihugu kiri mu buja, umukuru w'igihugu aba intakogwako, nta tegeko na rimwe rimuraba. Umukuru w'igihugu aba nk'Imana, ni ukuvuga ngo aba hejuru y'amategeko, nta karimbi aba afise, nta n'ikiringo kizwa ashobora kumara, ategura amatora y'inkinamico. Uwo muntu aragera hashimagizwa kandi igihugu kiriko kija mu nyenga. Igihugu gihinduka pirizo canke ibohero, umukuru w'igihugu wewe ari nk'umwami. Ntacabuza arya, itongo ryose agomba araritwara, eka ibintu vyose agomvye arabishikira atangorane, kuko nta tegeko na rimwe rishobora kumufata. Mu gihe bimeze uko rero, igihugu kiba kiri mu buja. Ikimenyetso kigira kane cerekana yuko igihugu kiri mu buja, abanyagihugu baba bakene cyane, abarongozi canke abategetsi bagatunga cyane. Ibitaro usanga bitagira imiti, amashuri usanga atagira intebe, waraba abategetsi ugasanga bibera mu nzu nziza nziza, izindi bazigura hanze, eka mbere ugasanga bagira no miduga izimvye cyane. Ivyo biba vyavuye he? Nivyo baba basahuye mu kigega ca leta. Igiturire kiba gisanzwe, nta muntu n'umwe ashobora guhanwa ngo nuko yakoze ivyo vyose, ahubwo bato bato ni usanga bariko barahanwa. Ubonye iki kimenyetso, igihugu kiba kiri mu buja. Ikimenyetso kigira gatanu n'agacerere, nta muntu n'umwe aba agikura ururimi mu kanwa. Uwuvuze arapfungwa, akagirirwa nabi, agatotezwa canke akicwa. Abavugira abandi, abamenyesha amakuru, bagateka akazi na muntu, baratotezwa, badapfuye bagahunga. Mu mashengero usanga haranga ubwoba, bavuga ibintu binezereza ubutegetsi gusa, nta vyaha bikomakomeye bashobora kwigishako. Ivyo rero bikazana ukutizerana, no mu muryango ntushobora kuvuga ico ari cyo cose, usanga batinyana. Mu gihe rero udashobora kuvuga ikiri ku mutima, ico gihe igihugu kiba kiri mu buja. Ica gatandatu cerekana yuko igihugu kiri mu buja, igipolisi n'igisirikare bikorera umugambi uri ku butegetsi, ntibikorera abanyagihugu. Izo nzego usanga zikingira abategetsi ariko zidakingira abanyagihugu. Ugize ngurahakana ivyo vy'abategetsi canke userura kari ku mutima, uje mwibarabara vuga uti ibi bintu ndavyiyamirije, baragukubita, bakagutoteza canke ukicwa. Igisirikare canke ipolisi usanga kiriko kirakoreshwa mu vya politiki. Aha ni hamwe navuga nti usanga kiriko zinzego ziriko zirakorera umugambi. Mu gihe cose izo nzego uzosanga zihanganye n'abanyagihugu, aho kubakingira, ico gihe igihugu kizoba kiri mu buja. Ikimenyetso c'indwi cerekana yuko igihugu kiri mu buja, ubutungane ntibwigenga. Murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Uno munsi
ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe n'umucamanza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Nza gwiwe arabona ko bidashoboka kandi afise ukuri, akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara, akishimikiza en general quelconque de l'armée de la police. Niho bigoreranya kubaho bya rimwe rimwe. Ikimenyetso c'umunani cerekana yuko igihugu kiri mu buja. Propagande isubirira ukuri. Hari ibimenyesha makuru usanga vyikundwa kaza kuri leta, ugasanga bigomba gusosereza vyerekana yuko leta ari umweranda, atabusuma buriho. Murumva yuko bonyene abariko bavuga ibinyoma. Babajejwe gushira gasukari mu byo leta ikora. Naho umuntu yoba yanyurujwe bo bavuga bati umuntu arakomeye nta wanyurujwe. Murumva yuko bagomba kugira abantu impumyi. Icera berekana ko cirabura, icirabura naco bakakigira icera. Ikimenyetso c'icenda, ugwaruka rubaho rutagira kazoza. Ubuzi buhabwa abari mu mugambi uri ku butegetsi, ntibaraba impano, ntibaraba ubushobozi, indero iratituka, ikintu cyose umuntu arondera akakironka abanje gutanga igiturire. Ugwaruka kubera ivyo vyose rukaja mu biyayuramutwe canke rukanywa ibiyoga bikomakomeye canke rukaja mu migwi igwana. Burundi nago rukomokera mu bindi bihugu kubera kubura isaganirizo. Mwene iki kimenyetso ukibonye mu gihugu umenya yuko igihugu kiri mu buja. Ikimenyetso ca nyuma arico c'icumi. Abanyagihugu baratakaza ivyizigiro. Abanyagihugu usanga bariko baratanako ibiranduzi. Ibi rero bica bikwega gucanamwo, kwicamwo ibice bimwe vy'amoko bigaca bisubira kuzukuruka. Amacakubiri afatiye ku madini, amacakubiri afatiye ku ntara, amacakubiri afatiye ku migambwe bigaca bigira inguvu. Abanyagihugu bagatangura gucanamwo, bagirizanya uri umugambi uyu, uri mwidiniri, uva mu ntariyi, ivyo ugasanga vyagisibije. Iki kimenyetso nicerekana yuko igihugu kiri mu buja. Mu gihe abanyagihugu badashobora gusenyera ku mugozi umwe, mu gihe badashobora kugira ubumwe, ubuja buraduga bugashika ku rundi rugezo. Ivyerekana yuko igihugu kiri mu buja ni vyinshi, ariko uno munsi twashimye kubatororokaniriza ibicumi, ukabona ata kimenyetso na kimwe canke muri ibicumi tuvuze atana kimwe urabona ku gihugu c'u Burundi, tuzoba twabeshe. Nuko twavuze yuko turiko turiraba mu cirori, mugasanga ibi bintu mvuze vyose ari vyo biranga Burundi kino gihe, mumenye yuko turi mu buja. Ngo abanyisirayeli bari Babironi bari mu buja, ngo bari hariya mu Misiri bari mu buja, aha ndavuga hariya muri Egiputa bari mu buja. Voilà, natwe mumenye yuko ibi bintu mukabibona, ibi bintu mukaba mubibona, mumenye yuko turi mu buja. Abari mu buja rero babibonye neza, haba hasigaye yuko barondera umwidegemvyo wabo. Sozerere kuri iri jambo ryavuzwe n'umufilozofe umwe kandi ryakoreshwa cyane mu vyerekeye amarevolution. Yaravuze ati abanyagihugu batagira effort canke batagerageza kurondera umwidegemvyo wabo bakwiye kubabaja imyaka yose. Arasubira ati umunyagihugu atagomba kwanka karenganya, uwo aba yiyanse, aba yanse ubuntu bwiwe. Mbega mu Burundi hari akarenganyo kariho? Hamwe koba kariho twokemera tukabana nako ibihe vyose?
mbega ku bwawe umaze kuraba ibimenyetso byose turi mu buja cyangwa ntituri mu buja? Nimba tutari mu buja turi mu mwidegemvyo. Bivanye n'ukuntu wigenjeje mu kwishura iki kibazo uzoronka amahirwe yo kuja muri rwa rugendo. Nuko mu gice gikurikira turarabira hamwe ibimenyetso vyerekana igihugu kiri mu muvumo. Mbega Uburundi buri mu muvumo canke ntiburi mu muvumo? Mbega nibihe bintu bituma igihugu kija ku muvumo? Ivyo nivyo sakurabira hamwe mu cigwa gikurikira, turabe yuko ivyo bintu mu Burundi bitoba biza biriho